ugasanga LINO-G yarahindutse hariho n'umuntu yari karatagetinga yuko yo muha kontra canke bakorana kati hama WEMA nawe si umuntu yaramenyereye showbiz si umuntu yaramenyereye amakamera si umuntu yaramenyereye micro yo kuvuga ibiganiro natwe dukorera ku mbuga twikenereye content umuziki ni karakazi kiwe hari abapeti bamwe binjira mu muziki bakaca bahendwa na 6 kanaka kubera batigize basagoringa ejo mbega nitwavyuka nari nati ya mukomye WEMA azovyegereza umutima canke man azogwana niyo ntamba nivyo nikunda garukako siko reka nongere impanure abakobwa bari mu bihugu by'abarabu Omani Saudia aba bakobwa basigaye turakora show tukaronka zo 10 million namara kuronka ako ka 10 million nkaca ngenda kugura kabati ko mu nzu ibaze man Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Karibu cyane abadukurikira bari ku mpande zine z'isi, arabari Afrika, Australia, Europe, Oceania, America. Aho hose reka tubaye karibu bro. Blessings. Amakuru mwinshi man ndashima Imana alhamdulillah. Umeze neza. Sunna wa mizilma assalamu alaikum. Bari mu mafungo umuzi mutuku. Bavuga gute? Kira nancanze. Ariko man umeze neza bro. Naje ndashima Imana. Naje ndashima man. Ndashima muri no misi. Muri no bisi ndikunda ronka feedback y'abantu benshi bako tubona ati Anashare mwari mwaradutaye turahari hari umuntu ugere yanyandikiye ambarira ati Anashare ko mwari mwaradutaye cyane ariko namubarira ati twagarutse hari izindi mvu twarimwo murazi ko urugamba tuko turagwana rukomeye cyane ego turi mu kazi kose cyane man bro nagutinda uno musi turaza kuvuga ku muziki twigire ko direct ari utuntu nshaka ko tugira analyse dushika kuri tubiri akambere nabasani bariko baja Dubai baheba umuziki cyane gose ibukanye neza ko Dubai ni bihugu by'abarabu ego umuziki ndibaza ntukoreka ego akanuka kabiri ni new generation iza ikazu no munsi igahita ifata success atasirago nini yabarinze gucana ubukomezi buba buhagaze he reka twiherere ku baja Dubai abaja Dubai urazi man ego iyo winjiye muri uno muziki siko udafise intego yo kuvuga ati uyu muziki kubera ubuzima siko ukubitiye no ngaho mu Buganda kugira ugaruke n'ikibazo ukurazi neza yuko arabaririmbye gushika no saho umuziki ari ubatunze naho yoja Europe bro Canada aremera kagenda muri concert akagaruka ariko kumva yuko wewe kugenda gukora kanene vyiza ariko naho byanse siko ariko umve neza yuko hari gihe umuntu abafise atari target yiwe bari umuziki siko ugasanga ahubwo yinje mu muziki kugira yironkere 6 siko uribuka umuririmbyi yitwa OLG Oleg nkugera afise target yo gutera imbere mu muziki yarafise yararondera success kuri babana b'abakobwa bro siko narigeze kubona live yigeze gukora avuga ku kintu ngo ninje mu muziki ngo niko ndarondera ngo 6 y'abademu ngo niko ndarondera ariko gwego gwawe twarakubonye twararubonye ni rujya nyene bro yarayironse bisigura ko yaragize reisite kwe yaragize reisite ariko nta target y'umuziki uwo mutunga bro ahubwo gwego gwiwe twararubonye siko ariko abantu baje Dubai urazi yuko nagiye ndondeza n'amakuru cyane Dubai gusa abaje basi harabasohoka bakaja Canada siko bakaja urazi ba Berry Music bagiye Canada abandi benshi urazi yuko natangaye n'umuririmbyi yitwa Bado yaragiye Dubai bro siko nicyo niko navuga yuko ari ibintu izi muri no muziki atari target yiwawe yuko umuziki wo gutunga siko biragoye yuko wo bigumamwo siko kuko twaragiye tubona neza yuko hari abantu benshi muri primuzike baronsa amahera bakaronka amahera biciye muri primuzike mu gisata cy'umuziki ariko kugira gukorera uwo muziki ni ngorane bro ariko inoti yazironse kubera umuziki ariko kugira aje muri studio akore kuri video biragorana ahubwo aronse zo 10 million atafata direction yo kwigira mu mahanga kubera iki umuziki siyo target yiwe sivyo bano bantu rero bamwe hari gihe usanga n'umuziki
atari target yiwawe tuvyemeranye ugasanga uraho nyene gusa umuziki si target ahubwo ukurondera amahera yo kugira iki ubivemo uribuke yuko Sad bigeze no kuja hanze muri Swede aramarayo n'igihe benshi bavuga ati ivyo bisigara yaponyotse ntazogaruka ariko rabonye bro Sad man Sad yaragarutse bro kubera iki target yiwe no muziki siko aravuga ati none ngiye nkatakazi no baho gute nobaho gute abantu rero uvuze urabafashije cyane nobaho gute ntayakazi rega umuziki niko kazi kiyo hariho abanyamuziki bari no muziki w'u Burundi ariko umuziki batawufata nk'akazi ego ivyo ribize kugaragara yuko iyo ubonye umuntu afashe urugendo agiye hanze akacagumayo ntagaruke ushutahura yuko umuziki sakazi kiwe ya sakazi kiyo tuvyemeranye bro siko sakazi kiwe kubera uzurabe benshi iyo bagira nk'abati Max akazi ni kari kiwabo habwo bari vision yo kuvuga tugira bashike mu mahanga hama baca bipora nuko usanga hari abakora umuziki kugira bironkera aba diaspora hari undi akora umuziki kugira aronka abademu hari undi akora umuziki kugira yemeze mw'isite Nchiki tumane kona kubara yuko yemeje mw'isite ego nta yindi target afise nta vyo kuvuga ngo vyo kuba international no benshi muri no muziki no kubare yuko hariyo i generation y'abasadbi ba Big Fizz ba Melanin Boy ba LINO-G bande gushikino saha bro baramaze gufata yuko muzika ari business arakazi muziki nakazi ashobora kuja Belgique agakubita concert ariko mu minsi birakaca garuka uyo muntu yizize umwubahe bro arabizi yuko aponyotse izina giwe riba riherenga uyo muntu z'umwubahe kuko umuziki yarawufashe nk'akazi benshi ngaha ikintu kinababaje wavuze ikintu cyo kuja hanze cyane siko kenshi usanga target yabo ari yo nyene yo kugira iki baronse success baronse izo noti umuziki ntibawufashe nk'akazi bro benshi tukababurira irengero kubera ki bararonse uburyo sivyo mbarira umuntu ari muri primusique yiza kiri mu muziki kweri bariyo gusa ntibakora umuziki ni warakazi rarijo nabandanya capa rarijo tetero so mujya muziki nabo nyene araho nyene waho ndi bamwita gute matabaro baje bose urakoze ari hero ari hanze umusani ari hanze siko umuziki ni karakazi kiwe sivyo umuziki ni karakazi kiwe na Christian yitwa Christian umengo kakadi gato mumbari gateretse mumbari ngikini sineretse nyambari sinibuka siko umuziki ni warakazi kiwe tuvyemeranye siko bako baraba neza yuko bokwironkera inoti kama biheze bafata urugendo bro siko kubera iyo umuziki arakazi kiwawe izi urashobora kuronka imiliyoni 10 ukaca wemvestisa muri rya muziki nyene ego ivyo bintu urazi ko Kidumu yigeze kubivuga Kidumu yavuze ati impamvu twebwe abasani b'abarundi badatunga turakora show tukaronka zo 10 million namara kuronka ako ka 10 million nkaca ngenda kugura akabati ko mu nzu ibaze man kandi investize mu rya muziki nyene kugira 10 million donse nagomba guca ndazisubiza mu muziki nimba nkora clip ya 10 million nimba ndondera collabo ya 10 million nimba ngira ni kuvuga basi tukaguma tuduza umutahe mugabo twebwe uronse 15 million ndabisubiyemo cyo wihutira ni kugura ka kabido twaziduka izi ndabisubiyemo siko ndabisubiyemo bambabarire cyane na muntu yaciye muri Primusique yarafise target yuko umuziki uzomutunga kuko ugiye kwitegereza uza gusanga ati kandi none ugiye kubiraba uretse Rarijo wenyene Rarijo ni nawe mfura ya Primusique uretse Rarijo wenyene abandi bagiye batwara Primusique ntibari basanzwe arabaririmbyi ibaze man urabitawo ibaze nta ndirimbo bari bafise muri make ntibarabaririmbyi ibaze rero amashira hamwe nkayo akaca yimanga yuko akategura competition y'umuziki ariko yaza gusanga yuko bakobashiramo n'umuntu atatarget y'umuziki afise hako twobona basi Primusique twofuma tubona ijya ya indi yatwara Bface na Stanish na Kiriku na umengo yari Kiriku oya na Oregi urayibuka Tagata na Primusique Tagata urabona batuma kabaririmbyi bamaze kugera bariko barakora bafise target y'umuziki wo wabesha bariko barakora siko ariko uza gusanga yuko benshi
yeah target yabo subuzima umuziki baramaze kubona neza yuko si life yabo ahubwo rindira bironkera notes ariko ingorane ya benshi yaba abantu tukiri kuri aba baja Dubai canke n'ababasani bose muri rusange hari ikintu bita kuborerwa success ukaborerwa success wowe gundos ugasangura ronse success ego wabonye yuko aho uciye mu isite basigaye bagusaba amafoto basigaye bakwemera bakuzi ugaca utangura rero kuvuga ati aha ubuzima n'ubunyene ndashitse ntibifuze kuguma baduga aho hantu rero ngira ngaruke kuri new generation ku bantu bamwe reka nigarukire cyane ku mugwi wa music siko izi jabo bapeti banaminyuzi ujya mu peti yitwa Monada Dion peti kerera nyiruka ko kugira ndamuhiganura nkiri kuri FTV bro Monada ujya mu peti ari muri music ujya mu peti wundi yapanu yirabura ujya wundi sinuka izina giwe sinzi yitwa Monada sinuka izina giwe hariho witwa Yane ndamubona yirabura hariho witwa ujya wundi mu peti ujya wundi sinzi YM yeah ijya ijya numbazi siko niko nakubara yego twigarukire cyane kuri music siko bari muri management ya wamujama ava hari Nyanza rake yitwa ya number inde numbazi Yan Cool oya Yan Cool men sinuka izina giwe siko ndiko nakubarira yuko reka dufate music siko baraje mu muziki siko bano bantu benshi rero hariho abaririmbyi batigeze baca muri sirago z'abandi baririmbyi baciyemo siko ariko mu gihe rero baza kuborezwa na 6 kanaka baca batakara siko baca batakara siko baca batakara na success siko nka wa music baraje mu muziki baca baronka management kanaka ibafasha batigeze baca muri sirago zo kwironderera studio bisopa bapambana canke bagenda mu bibanza kanaka siko biza kurangira yuko kubera baronse uburyo batigeze baca muri sirago yo gusiragoringa ku muziki siko ariko kandi reka tugaruke kuri strategy yabo bazananye yego je ndiko ndaraba neza strategy yabo bazananye irimwe mu zatumye basubira inyuma nta murinzi azotangura featuring ku baririmbyi bakomera bonyine atari yubaka bro kuvuga iki babanje bahera ku makola bakaze batangura na Alvin Smith mu nyuma na Sat B mu nyuma ntumba ziyo bakoze hama hageze ko bakora yabo rero sasa baca baja down mu gihe abandi baririmbyi tuzi bakomeye ba Fernando ba Melanine bande ba Dramati babanje kwiyubaka nundi mupeti agenda buke ntazo hava nyerera azuka Kim nasubire gukora amakolabo nabo bajama bamukuriye bro azuka Kim tuko turamumenya kubera wenyene mugabo ni yagomba yuko ngo akene gukorana kolabo na Dramati canke sa andi yageze ko yikorana down ni squatter kuko nakindi gikorwa zosubira gusohora cy'abaririmbyi kuko turavuga neza yuko abaririmbyi bazi neza yuko bari mu muziki ariko tasirago baciyemo reka nigarukire ku murindwi December nasirago azize umuziki iki gitubona neza yuko umuziki nawo ufata nk'akazi bro umuziki awufata nka occupation arimo siko kubera abona yuko umuziki ariko araryoherwa ariko kiri kwakira uwo muziki awufata nk'akazi sadbu umuziki awufata nk'akazi uramutunze umutungiye umuryango bro badisirago bahuye nazo siko hari abapeti bamwe binjira mu muziki bakaca bahendwa na 6 kanaka kubera batigeze basiragoringa siko kubera batigeze basiragoringa siko uri bukumuririmbye Epidey winner yararose management iyo management yaramurihira ku kwezi ariko management yiwe ishitangura kumubuza no gukora ama interview hama Epidey winner kubera ubu noti bamuha acaraborezwa niyo success yuko asohoye indirimbo na D1 turako turavuga ikintu cyo gusora n'uburirimbyi abantu benshi baramwibukira Epidey winner ku ndirimbo na D1 yego siko ariko twadukeneye yuko Epidey winner bandanye ibyo muvuduko wo kwiyubaka wenyene akikomeza bro akabanza akagira izina rikomeye akikomeza cyane Epidey winner ubu gushika ino saha sinanamuharura nko mu muziki siko sinanamuharura yuko ari n'umubazi mu muziki ndani siko araba ibindi bintu yikorera ubundi buzima bro siko
ari abaririmbyi benshi byagiye bibako turamwibuka ujya muririmbyi yasohoye ndakesera ari kumwe na MP data yitwa ibaze man yitwa nde mbe ndamwibagiye ni uri kuranyibutsa ibintu ibaze ingene yazimye ku buryo tumwibagira n'izina uri kuranyibutsa ibintu yitwa ndakesera yitwa iyumvire umuririmbyi akazima ku buryo twibagira n'izina ziriya siteza hariya mu Carama yitwa yarimbanye n'injya ndirimbo na ndakesera na MP data ndiko ndayiyumvira man siko iyumvire rero indirimbo turayizi muga mwenyewe mweneyo ntawe tuzi niki gituma zindi ko nakubara yuko twamwibagiye aka kanya niko nakubarira yuko kubera iki atari bwiyubake abo bantu siko bamwe baririmbyi bagiye baronka management kanaka siko izo management zarabafashije siko ariko kubera zabahaye uburyo bwinshi yitwa Mr Joker siko uburyo bwinshi bubaruta umutwe batigeze barondera batigeze bapambana kugira bashike kuri ku ntego yabo ego biza kurangira yuko bano baririmbye kubera baronse 6 baronka ubwo buryo kanaka batigeze basiragoringa urazizi uribuka Sadbi ko yigeze gushinga intahe ava mu kanyosha agiye mu Nyakabiga kwa Miri Pro gukora muziki n'amaguru uyo muntu rero yaciye muri Sirago uribuka kiriko avuye Ingozi bro aje kuraba Sadbi akacahura na Oscar Fashion akaca mufasha uribuka Dramati ashitse mu gisagara ca Bujumbura yashitse asaba indaro kandi muhiri wabo mu Muhimbare yarasize ibintu reka turamutse na mama we yatubyariye umwana afise impano Tausi mama turagukunda cyane umuvyeyi wa Dramati turamukunda cyane nabonye umenga araryoherwa cyane na industry na entertainment arabishimira siko iyumvire rero baririmbyi baciye muri zo Sirago batigeze bafashwe n'umuntu numwe umuziki ni lazima ufate nk'akazi ariko wewe kubera urinjiye mu muziki ucironka umuntu mu diaspora kanaka agushizemwe inoti siko ariko za noti yagushiramo ziko zirakurusha umutwe ucubona neza yuko washitse vyaheze igihe rero muvanyire n'abo ba boss biba biheze biba biheze umuziki wewe muvanye n'umubosi kubera ko utigeze wimenyera kurondera wowe nyene ugasiragurenga nk'umwana w'ishamba bro siko ntigiswe cinobera kuko washitse muri management ifise inoti yaraguhaye ariko bimeze gute tukiri ku vya management ndibaza uba warakurikira sinzi kuri kurakurikirana ibiganiro WEMA ariko arakora ego avuga ingene LINO-G yamudesevye man na LANDRY naramedise navuga ati abasani bacu none kweri habuze iki kugira babe serious mu kazi ariko easy habuze iki kugira ngo tube serious mu kazi basi tuvuga ati okay umuziki nakazi kacu tugomba kukubaha kandi mu kukubaha hagomba kuba amategeko bro ayo mategeko ashobora kuba nibimazi sivyo umwanya kuba umwanya gutanga ikintu ku mwanya ni kuvuga kwa kuba umwanya nyene hama no gukora cyane discipline discipline ariko ndaraba mugani Desire ryara ari karavuga yavuze ati umuririmbyi udafite discipline biragoye gutera imbere ntahantu nahamwe ushobora gushika kandi discipline biragoye si kuvuga ngo ni kugira indero oya discipline ni vya bindi wiye ukavuga ati okay je ngomba gukora umuziki gutya na gutya na gutya hama vya bintu wiha gutya na gutya na gutya ugaca ubigendera ukabikurikiza ibaze nk'umuntu ibaze nk'umuntu ibaze nk'umuntu ashobora guhabwa amasezerano ni company kanaka siko ariko ukabona neza yuko amasezerano bo warasinye ntubigendereko ariko reka nigarukire ku kintu umva ari indi company yumvira kugusinya reka nigarukire kuri kino kintu bariko ravuga kuri WEMA turamushimira cyane n'umuvyeyi mwiza wamuvuga umuririmbyi wiwe ALVELLA amamvuga umuririmbyi nabo nyene reka namugaruke ko cyane manager umuririmbyi kazi reka namugaruke ko cyane WEMA WEMA si umuntu yaramenyereye ama interview siko si umuntu yaramenyereye ibiganiro siko nici gituma izi bano bamenyesha makuru nyene bamukoresha WEMA kandi WEMA sha nabonye byose arabisesa nici gituma ariko rakubari
navyo kuvuga ngo vya bindi vy'utubanga ngira ni kubera nyene tuba Easy. ari muri gospel nyene usanga agendera ngira mvuge kino kintu agendera igikizwa siko ngira mvuge kino kintu si umuntu yaramenyereye showbiz si umuntu yaramenyereye amakamera si umuntu yaramenyereye micro yo kuvuga ibiganiro yeah natwe dukorera ku mbuga twikenereye content wema ariko arirekura karenza muvyeyi ndakwisangiye nkajya ariyo nk'umuntu nko muri target iyo yavuga ati reka ndondere nka LINO-G dukorane ndamuhe ko wema wema ndamusanga bihevye nivyo siko kandi ugasanga nka LINO-G yarahindutse ego ugasanga LINO-G yarahindutse hariho n'umuntu yari karatagetinga yuko yo muha kontra canke bakorana kati hama wema nawe agaca avuga bijya wa muntu agaca avyumva sasa bisaba yuko bano bantu nyene tugira nk'akantu nyene tuze turabacishako ya umuvyeyi wacu wema areke kwigaramika cyane ku mbuga kuko n'umutima yugwara izi tubwizanye ukuri bro siko tubwizanye ukuri areke kuja imbere ya interview kanaka tukeneye content kuko Ejo Nelina atazomwataka wema nta mutima afise w'imbuga bro siko zigitone ko nakubara neza yuko muvyeyi wacu turagukunda cyane no mu mama mwiza kwera afite turagukunda cyane ufite umutima mwiza uri kurashigikira impano ariko muvyeyi reka kuyerekana imbere ya zino kamera reka ari usanga ivya bindi vy'abanyaburayi rega umunyaburayi ego nivyo ndabitahura izi avuga ati nta kintu na kimwe tutavuga nivyo ndabitahura izi siko ariko kuko bino bintu vy'imbuga izi bisaba yuko uba ufise umutima ukomeye hari akantu nyene wibikira ejo mbega ntitwavyuka Nelinati yamukomye wema azovyegereza umutima canke man azogwana niyo ntamba nivyo ndiko ndagarukako siko kuvuga bigiye bintu yuko LINO-G yagize ukuntu bro urazi ko ivyo bintu uriko uravuga bishoboka umengore Nelinati na bari LINO-G bubatse nivyo ndiko nakubarira easy siko umuvyeyi wacu areke kuzaraza ku mbuga siko bro izi mbuga man izi mbuga ziragoye oya kuziza ko si bibi ariko ahubwo kumenya ivyo uhavugira Nela afise indirimbo wema afise indirimbo siko ahabwo nagira yuko content bo mubaza kizi indirimbo ziwe zimeze gute ibikorwa vyiwe bimeze gute siko ugapanga ibiganiro mu vyeyi wacu umuntu wese agutumiye ukamubarira ati je uze kumbaza ubw'akazi kanje indirimbo zanje hamwe n'akazi ka ALVELLA Muhimbare ntuze kumbaza ibintu vya ba LINO-G na LANDRY promotter kungene twakoranye ivyo nimba bikeneye uzobinsanze inbox ibintu vya social media bro siko kuko izi mbuga ziragoye iki gituma ariko namusaba umuvyeyi wacu kweri bino bintu vy'imbuga yovyirinda safi yovyirinda cyane gose ariko n'abaririmbye bacu nyene nabo nyene baze bararaba baze baragendera ku masezerano baba baragize yego bakurikiza amasezerano kuko amasezerano ikindi kintu man siko kuko biratoye isoni yuko abantu bazogenda barakuvuga yuko wahemutse cyangwa witwaye nabi urazi mbega yuko bikubuza nakandi kazi kimbere bro sana n'izindi kontra n'umuntu akaziheba kubera yumvise iyo nkuru yiwawe nivyo niko ndavuga nivyo niko ndavuga ati nk'ubu hari umuntu yoba agomba kumukoresha akazi agaca yumva ziriya témoignage za wema agaca avuga ati ndabihevye cyane ndabihevye sinshaka kugwara umutima cyane gose ariko undi nawe akabona ati ngaha nakari karadekona muri company kana kayamuhaye kontra agaca avuga ati ndabihevye n'ubundi mbona n'ivyabariya bamuhaye akazi atavyitaho urazi tuba twavuze yuko abaririmbyi bagenda hanze siko umbabarire cyane tuvuge ko niki kintu c'aba promoters bagenda hanze siko kenshi aba promoters atari business atari akazi kabo kenshi bagiye hanze imbuga zabo zirasubira inyuma siko ariko reka mfate akanya bro shimire cyane umuntu yitwa OG Force hamwe na Edison yahoze kuko n'abantu bona neza yuko bari mu mahanga baguma ku mwanya ariko imbuga zabo bro zibandanya zikora siko urazi neza yuko OG Force ari Dubai bro nyibukije Edison ari akantu kweri yanshizemo kera
reka nzokavuga muri cya kiganiro siko izi murazi neza yuko OG Force ari Dubai kandi urazi yuko Dubai akazi kaho kaba kagoye kungina babagiye ugakora siko ariko mugabo akinanata akavuga ati jewe kubera ko nzi yuko imbuga arizo zamaye arizo zankujije reka mbandanyize business mbandanye supporting umuziki bitandukanye yuko uramwibuka umupromoter yitwa G Customs Bienf yagiye Canada ubu bimeze gute siko ubu bimeze gute yaronse akazi ka full time na 24 heures sur 24 siko nishiki tubone ko kurarira neza yuko hari abantu bamwe bashobora kuba bargihanze ariko akazi bakabandanya basupporting umuziki siko Edison yahoze nari muri leta z'umwe za Amerika nafise umuryango nafise umwana ariko aremera neza yuko imbuga ziwe zigume zisupporting abana b'igihugu bro siko atamusi numwe twigera tubarura ko igikorwa cyo kugira supporting umuziki cyangwa supporting impano zigistandukanye abo bantu rero tuba dukwiye bro ariko hariho nabandi bavuye ngaha urazi ko hariho abandi bavuye ngaha batahora bapostinga cyane gushika ubu basigaye bapostinga amipro akiri ngaha ntiyapostinga cyane ntiyandika cyane mugabo ageze hariya ngira ngo umwanya waciye mubana munini asigaye aguma ashyira ko poste abo bantu izi abo bantu kweri tuba dukwiye kuza turabaha amashugo yabo kuko ugiye kuraba umuntu agiye hanze agiye kurondera ubuzima ariko ukabona ku mbuga yamiza k'ibikorwa by'abana b'igihugu rero usaba neza yuko twubaha amashugo yabo tukanabashigikira tukanabashimira cyane mu kurangiza reka nongere impanure abakobwa bari mu bihugu by'abarabu Omani, Saudia aba bakobwa basigaye bakoresha cyane TikTok ukaza gusanga yuko bako baribagira abo bose n'aba promoters hari nabandi bagore sigaye mbona baposting ibintu cyane kuri Facebook kandi abagore basize abana mu gihugu cyacu Burundi ukimvira ati uko kuntu uri kurigaramika kuri Facebook ngoro mu promoter uko kuntu uri kurigaramika kuri TikTok ubona uzobishobora rero ibintu zisi yari bamita Lydia uramuzi Lydia wa mana nawe nyene ni yari gusa nawe nzi ndakunda kuraba bijya bintu vyiwe bijya binagira ntuze muri TikTok nawe nyene ndakunda kuraba ibintu vyiwe zijya ntuzakora muri TikTok agaca zishyira kuri YouTube mengo no kuri Facebook ntumbaze umenga ariko gusa rero hari ukuntu rero baje kuri Facebook bakarenza siko ugasanga uri kuri garamika ifoto uri mu gitanda uryamye ugapostinga ukandika amajambo Jemba mbona neza yuko izi nagisubiriyemo bino bintu vy'imbuga biragoye man siko bantu bacu mutubabarire muri mu kazi hariya nivyo kandi muko murafasha abana benshi b'igihugu cyacu Burundi muko murabaha support kandi kaze cyane ariko hari gihe nyene murengera ugasanga imbuga zanyu muko mushiraka ibintu mukibagira neza yuko mwasize abana ino canke mwasize famille kanaka mubona neza yuko ejo ni bagukora ikintu content kanaka ubona yuko umutima wawe ukwera uzava vyakira izi batubabarire tubashimire abadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera muri abantu bagaciro kuri twebwe atamwebwe nta twebwe muvyumve neza dukora kuri zino micro kubera mwebwe asante sana hasta la vista, God bless.